n'ibindi byose kuri we kubashikira
gushikiriza ijambo ry'Imana cyari gikorwa ngombwa kandi kitarimo inyuma zijyanye n'ingufu za gisirikare, ahubwo yifuza ko abantu bohindura ubuzima bakagaruka ku Mana. Ibyashikiye Yeremiya birashikira abantu bose bamenyesha inkuru nziza y'urukiza twashikirijwe na Yesu Kristo, ariko ntawuca kandi n'akabando kuko abantu barakeneye guhinduka, ijambo ry'Imana rikabanyengetera kugira ngo Imana ibe hagati yabo. Igikorwa Yeremiya yakoze kirakorwa n'abandi bahanuzi mbere n'abakino gihe barimo, kigakorwa kandi n'ababatijwe bose kuko ari byo dusabwa, na cyane cyane abatiwe mu ibanga ry'ubusaserdoti. Eklesiya ifise igikorwa cy'umuhanuzi, icyo gikorwa nacyo gisaba ingufu n'ubwira kandi kigasaba kudacudika n'ab'isi. Ibyo umuhanuzi Yeremiya yabwiwe byerekana yuko ubwo butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo ari ubutumwa buhambaye kandi bugoye, kuko gushikiriza abantu ijambo ry'Imana no kubashingira intahe y'Imana bisaba guhinduka, bigasaba kandi no guca kure y'ibyo byose byotuma dutosekaza iteka ry'umuntu uwo ari we wese. Ibyo rero biraheza bikabyara gushikiriza ijambo ry'Imana guhabwa, ariko abwirizwa kutagira ubwoba. Kuba umwigisha wa Yesu Kristo bisaba kugira umwete n'ubwira, gutsinda ubwoba, kuko igikorwa turangura tukirangura mu izina ry'Imana. Nicyo gituma inkuru nziza twumvise Yesu Kristo agira ati, erega nazanywe n'ukwaza umuriro kw'isi. Twabyumvise mu nkuru nziza y'uyu munsi. Ibyo kwemera kw'Eklesiya kudusaba, isaba yuko tutifuza na rimwe kunezereza umuntu n'umwe kugira ngo duce ku bibiri y'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Uwushikiriza inkuru nziza wese ategerezwa kwitandukanya n'ibyo byose biciye ku bindi nkuru nziza. Umukristo wese ategerezwa kuba kwambaza inema yo gushingira intahe Imana. Abakaratiri barashingira intahe Imana batarondeye na gato gucudika n'ab'isi, nabo bose batagomba kumviriza ijambo ry'Imana. Uburorero ni bwinshi. Dufatiye akarorero kuri uyu mujeni wo mu gihugu cya Repubulika Demokaratike ya Kongo, mu gisagara cya Goma, Floribert Rwagacu, yashinzwe ku rutonde rw'abahimbazwa Eklesiya igenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi. Yishwe igenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi umwaka w'2007, yanse gucudika n'abarya ibiturire, yemera gushingira intahe ukuri n'ubutungane. No muri iyo ntumbero, tutarengeye intambuko zibwirizwa muri Eklesiya, twotanga akarorero ubangutsi gutsinda ubwoba no kukwitanga kwa nyir'icyubahiro Musenyeri Marco Rutine, intumwa ya Papa mu Burundi, yasheshe amaraso yiwe ngo ashingire intahe Yesu Kristo ngaha mu gihugu cy'Uburundi. Gushingira intahe Yesu Kristo ni ngombwa muri Eklesiya, kuko Imana ntitugomba turi akazuyazi, igomba yuko dufata ingingo yo guhagarara mu bwami bwayo, cyane tukaheza tugakurikira
ubutarimo. Ni muri iyo ntumbero Yesu atubwira yuko atazanywe no kuzana amahoro ku isi, ariko yaje kwatsa umuriro. Tukiriwe duhishije, abatware ba kino gihugu bari ngaha, kandi ni mu gihe bitoroshe. Bamwe bafashanya na Eklezia y'Uburundi kuronderera hamwe inyishu irama ibibazo bihagamiye Abarundi n'Uburundi, maze bagaheza bagakorera hamwe na Eklezia. Twaje rero gushimira Imana mu guhereza inkunga y'Imiranda y'Imisa, twishimirana cyane cyane ku myaka 60 iheze leta y'Uburundi na leta ya Vatikano basinye amasezerano yo kubandanya urwo rugendo rwo gutunganiriza Abarundi n'Abarundi bose. Ibyo bashyitseko biragaragarira cyane mu gisata c'indero, mu gisata c'amagara y'abantu, no mu gisata cyo kwitaho abantu bahanamiwe na byinshi muri buno buzima. Twaje rero ngo dushimire Imana kandi tugire n'indi ntambwe nshasha y'urwo rugendo dusangiye yo gutunganiriza Abarundi n'Abanyarwanda bose. Ariko ntibyaba byoroshye gufatanya urwo rugendo, kuko bigoye kumenya neza, kwerekana neza aho umwe n'ubundi agarukira mu byo ajejwe no mu byo abwirizwa kwitwararika. Nicyo gituma turakeneye kwambariza Imana hamwe, twambaza umutima w'ubwenge bwengenga, kugira ngo dushobore gufatanya urugendo atawurindwa ubundi. Abungere b'Eklezia eka n'abatware ba kino gihugu, twese tubwirizwa kumviriza Imana kugira ngo dusukurire mu mahoro n'ubutungane Abarundi n'Abanyarwanda bose. Bamwe n'abandi rero turakeneye kugaruka ku Mana kugira ngo dushobore kubaka Uburundi bwiza, dushobore gushikira igisagara cyiza. Kuja kure y'Imana vyama bizana imitongano, intambara, gutosekaza agateka kazina muntu, maze bikagira ubusa ibyo tuba twarubatse byose mu myaka tuba twararenganye. Kurenga ku mabwirizwa y'Imana no kutumvira ishaka ry'Imana vuba canke igihe bikurikira vyama bituma iteka ry'umuntu ritosekara n'ubuzima bw'abantu bugatosekara. Kugira ngo ibisagara vyacu n'imibano yacu bikomere, kugira ngo abenegihugu n'ababa mu Burundi bose biyumve babeho baroraniwe, turasabwa kubaha Imana, twubahe amabwirizwa yayo, twubahe n'ivyo idutegeka. Nk'uko muri Bibiliya abivuga, yaba umugabo atari we yubaka igisagara, abubatsi bari babihiye ubusa. None rero bavukanye, turi ngaha ku kirimba cy'umubyeyi Bikira Mariya, umugabekazi w'amahoro, gusubiza hamwe ngo twambaze ubukanizi bwiwe, kandi tumwiture, twiture duciye kuri we Imana y'ubwubatsi bw'Uburundi n'akarere k'ibiyaga binini. Ese abatware b'ibihugu bosaba Imana bakongera bakareka umutima mweranda, akaba ari we yama abosha ibyo barangura bikwiye ineza y'abantu bose. Nitugire Kristo.
incamake y'inyigisho duhejeje gushikirizwa. Ubwa mbere yaramukije twese dukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro ciwe, aheza agira ati